Imana niyo kwizigirwa, nahawe kuyizera. Niyo ishobora kugutabara mu ngorane izo arizo zose. Iyo niyo ukwiye kugira ivyizigiro vyawe. Kaze mu kiganiro Nkorako Mwami kigizwe n'inyigisho z'ijambo ry'Imana zateguwe na Dr. Charles Stanley. Mbega yaba hari ikintu kimwe gusa woshobora kuraga abana bawe, ico kintu coba igiki? Mbega yoba amahera, itongo canke ubundi butunzi? Kenshi turakunda kuraga abana bacu ibintu biboneka. Yamara rero tubagirira nabi mu gihe tutitayeho kubasigira itunga ry'ivy'impwemu rizobashigikira mu butunzi bwabo no mu bukene, mu magara meza no mu ngwara, mu buzima bwabo canke bamaze gusezera iyi si. Mu kiganiro ca Dr. Charles Stanley c'uyu munsi, turumva ibikuru bikuru bijanye n'ingene twoha abandi ukwizera kwacu. Ibintu bihambaye vy'agaciro dufise si birya dushobora kubona n'amaso yacu canke tugakorakora. Eka si ubutunzi bwo mw'isi, ikintu gihambaye c'agaciro dutegerezwa guha abandi ni ukwizera kwacu. Asanga uri umukristo, urafise ukwizera Imana, ahandi ho ntiwoba uri umukristo. Ariko none urafise ukwizera gukwiye ubona ko woshobora gusigira abandi mu gihe cawe co gusezera iyi si? None asanga ufise ukwizera uguha abandi gute? Niko ntidushobora kwizerera abana bacu, inshuti n'abagenzi bacu. Umwe wese ubwiwe agira ukwizera kwiwe wenyene. None uguha abandi ukwizera kwacu bivuga iki? Abana bacu, abuzukuru, inshuti n'abagenzi tubaha ukwizera kwacu mu buryo bwinshi. Uburyo bwa mbere bwo guha abana bacu, abuzukuru canke abandi bagenzi ukwizera kwacu ni ukubaganirira ibintu ngenderwako twamenye tubikuye mu ijambo ry'Imana. Imana niyo gusa idushoboza iyo tuyizeye vy'ukuri kandi tugakora ico dusaba gukora cose. Uburyo bugira kabiri bwo guha abandi ukwizera kwacu ni ukugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, bikaboneka neza ko ariyo twizigiye. Mbega twokwigisha abana bacu ivy'Imana gute natwe tutayizeye? Iyo abana baguma babona abavyeyi babo bari mu madeni kandi bakidodomba badashoboye no kuyariha, nabo baca bakura bingana ivyo nyene, bakabona ko ari bwo buryo bwo kubaho. Nico gituma no mw'isezerano rya kera tubona ingene ihanga ry'Abisirayeli ryakunda gukorokera mu caha kubera ko abavyeyi babera akarorero k'aba bana babo. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Abami, aho tubona ingene abami babi bagendeye mu ngeso za base babo, nabo bakaba bakoze ivyo Uhoraho abona ko ari bibi. Reka turabe mu gitabo ca kabiri c'Abami, igice ca 15 ku murongo wa 26 haravuga ngo yakora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi,
akagendera mu ngeso za se no mu vyaha yakoze, akabikwegeramwo n'Abisirayeli. Abana bacu rero turashobora kubaha ukwizera kwacu canke tukabaha ugukekeranya kwacu. Mbere turashobora no kubaha ukutizera kwacu. Ntushobora kubaho atana kimwe uriko uratanga. Abana ntibareka kukwihweza bakurabirako ivyo ukora. Iyo bakwitegereje, ivyo bakwamuyeko barabigumya, vyaba ari vyiza canke bikaba bibi. Uyu munsi urwaruka rurafise ingorane zo kubura abahumure borubera akarorero keza mu kubaha Imana. Abana rero barakeneye kubona abavyeyi bafise ukwizera gushitse, kandi barakeneye abavyeyi bo kubabera ivyitegererezo vyiza mu kubaho kwabo. Mugenzi, asanga ufise abana, babwira ivy'Imana yakoze mu buzima bwawe, ubayagire ivyo igukorera ku munsi, kugira ngo niyo bagiye kuryama bavyiyumvireko. Iyo bagiye kuryama biyumvira ivy'Imana, niho na Mpwemu Yera aheza akarushirizaho gukorera mu mitima yabo, akabemeza yuko ivy'ijambo ry'Imana rivuga ari ivy'ukuri. Uko ushishikara kubwira abana bawe ivy'Imana ikora, niko uba uriko urabaha ukwizera kwawe. Ico ni igikorwa cankenerwa cane ku bavyeyi. Kugira ngo bagikore uko bikwiye, bategerezwa kuba imvugakuri mu buzima bwabo. Abavyeyi mu bisanzwe bakwiye gufata umwanya wo kuganira n'abana babo kugira ngo babigishe kubaha Imana, atakuvuga ngo nta mwanya ndabifitiye. Mugenzi, niwiteho kurerera abana bawe n'abuzukuru bawe mu Mana. Na cane cane niwababera akarorero keza, bazohungukira vyinshi kandi bazohezagirwa koko. Niho nawe uzomenya yuko wakoze neza. Nabo bazoharura imigisha bakuronsemwo, baheze bashima Imana. Ikindi abavyeyi bakwiye kwitwararika no guhimiriza abana babo kuramiriza mu kwizera kwabo. Nukubereka yuko intambuko bagezeko ari nziza, kandi bakabona ko hariho imigisha baronka kubera uko kwizera. Abana barakeneye gutahuzwa yuko ukwizera Imana ariyo soko y'amahoro, naho boba mu bintu bibi bashishikara gucamwo. Barakeneye gutahura ivyanditswe mu cete candikiwe Abaroma 8 ku murongo wa 28, harya havuga ngo, kandi turazi yuko ku bakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza, abahamagawe nk'uko yabigabiye. Ivyo ducamwo vyose, naho vyoba ibigoye, Imana irashobora kubihindura bikavamwo ivyiza. Abana rero si ukubabwira kwizera gusa, ahubwo ni ukubereka yuko bakwiye guhagararira uko kwizera naho hoba mu bihe bigoye. Eka si ku bana gusa, abakuze nabo nyene barakeneye ijambo ry'Imana ryo kubaremesha mu bihe bisa n'ibigoye, kugira ngo ntibihebure. Twese turashobora guca mu bihe bigoye bitatworoheye na gatoya, maze tukavuga tuti, Mana, kubera iki utakoze ukunuku kugira ngo singirize ingorane? Ikigeretseko, turashobora kugira ukwizera k'uruheyiheyi, hamwe usanga umuntu yizera afise intumbero y'ivyo azoronka gusa. Ukwizera k'ukuri gushimikira ku vy'Imana itubikiye vyo mu gihe kizoza. Ukwizera k'ukuri ni ukwizera kutwereka yuko tuzoragwa ubugingo budashira.
umaze gutahura ibanga ry'ukwizera gushitse arashima Imana naho imitwaro yasengeye yoba itishuwe, kubera ko aba yiteguye gushima Imana muri vyose. Arashobora kuvuga ati ndagushimiye Mana kutishuye isengesho ryanje nk'uko jewe nari ndavyiteze. Umaze kugera aho ashima Imana kuko amasengesho yiwe atishuwe nk'uko yari avyiteze, ukwizera kwiwe kuba kuriko kurakura. Mbega none twotanga ukwizera kwacu kugeza ryari? Ico ni igikorwa dutegerezwa gukora ubuzima bwacu bwose. Mugenzi, urazi yuko twese dutangura kwigishwa tukiri abana. None wumva abana bawe wotangura ryari kubigisha canke kubaha ukwizera Imana kwawe? Utegerezwa kubitangura hakiri kare, b'abana bakiri bato. Umenye yuko ivyo babona ukora bakiri bato batovyibagira. Bagorore bakiri bato mu kubamenyereza gusengera hamwe nawe. Kanatsinda ntibazokwibagira ingene wahora usengera hamwe nabo, kandi ntibazokwibagira ingene wahora ubabwira ijambo ry'Imana. Ntibazoshobora kwibagira ingene wahora usoma Bibiliya uri kumwe nabo. Burya birahimbaye cane kubona umuryango urimwo abavyeyi n'abana bose bakunda Imana. Bifise igiciro kinini cane gukoranya abana mugasengera hamwe imbere yuko muja kuryama. Nahawe rero kubasengera no kubigisha ijambo ry'Imana kugira ngo bibongerereze inyota yo gukunda Imana. Gutyo ubahaye urufatiro rukomeye mu kwizera kwabo. Bafashe rero kumenya Imana iyo ariyo n'ivyikora. Bamenye yuko ibakunda kandi ko ariyo ishobora kubamara ubukene. Uko niko uzoba uriko urubaka umushinga ukomeye udashingiye ku mahera canke ku bindi tubona vyo mw'isi. Mugenzi wumva kino kiganiro, ngomba mbanze ndakubaze gatoya. Mbega wewe uhiki abana bawe, abuzukuru bawe n'izindi nshuti n'abagenzi? Ubwo ntiwoba ubaha ugukekeranya, ubwoba, imibabaro canke ukwiganyira? Canke wowe utanga ukwizera Imana gushitse? Iyishure nawe nyene maze umenye aho ugeze mu kwizera. Hari ikindi nagomba ndakwibutse kijanye no gutanga ukwizera kwawe. Asanga ugomba guha umuntu ukwizera kwawe, utegerezwa kumusengera. Mbega wo musengera umusabira iki? Nuko umusengera ngo yuguruke amaso abone ikiganza c'Imana. Urashobora kumusengera uvuga uti Mana mwigishe muri vyose, haba mu mahoro haba mu marushwa, uheze umukize yige kukwizigira. Mbega twese twigishijwe gute ukwizigira Imana? Mbega ntivyavuye ku bandi batubwiye ivy'Imana? Mbega twese twigishijwe gute ivyo kumenya Imana? Mbega ntivyavuye ku bandi kuko batwigishije batubwira ivy'Imana? Niko biri. Hamwe n'ivyo twiga kwizera Imana mu guca mu bihe bigoye, maze nayo ikabiturenganya. Ikindi nagomba yuko twiyumvirako nuko udashobora guha abana bawe ukwizera kuzima utagomba kubafasha kuva mu vyaha vyabo. Ivyo birashobora kuba biva ku gusubira inyuma kwawe. Asanga wigira ngo urafasha abana bawe gukura mu kwizera, maze ukabafasha
kuva mu ngorane boba barimwo, mugabo ntubafashe kuva mu bigabitanyo vyabo, kumbure kuko utagomba kubababaza, wowe uriko urabahenda, ahubwo wowe uriko urabasuka. Twese turaca mu bihe bigoye tudashobora kwikuramwo, kandi ata mwana w'umuntu ashobora kudukuramwo. None duca dukora iki? Eka nta kindi atari ukwiga kwizigira Imana. Ico dukora, turahagarara mu kwizera, tukizigira yuko Imana ariyo yodukura mu kaga uko koba kameze kose. Imana nayo ntiyirengagiza ukwizera kwacu, iraheza ikadukiza. Nahacu rero guhagarara twizeye, tugahagararira ukwizera mu kwereka abana bacu ko badashobora kuronka amahoro bari mu bigabitanyo vyabo. Birakenewe yuko babanza kwihanganira imibabaro kugira ngo bave mu vyaha, bakure mu kwizera. Nahacu kubereka yuko iyo mibabaro kugira ngo bave mu vyaha bakure mu kwizera, iyo mibabaro ari ngombwa. Abana bakwiye kwiga kwizigira Imana kuruta kwizigira umuvyeyi. Bakwiye kumenya yuko ataco yobamarira nawe ubwiwe adafashijwe n'Imana. Nta muvyeyi yovuga ngo abana banje ni jewe ndababeshejeho kubw'inkomezi zanje, canke ngo naho abana banje batorinda kwizera, jewe nobizerera. Bakwiye kwemera nyabuna kwiga kwizigira Uhoraho, aho niho hari ubutunzi nyakuri. Abantu b'abatunzi si barya bafise ibintu vyinshi, kuko ivyo vyovyo sibwo butunzi nyakuri. Abatunzi nyakuri nabizigiye Imana nzima, yoyo ifise vyose kandi ishobora vyose. Abo naho boca mu ngorane, baramenya yuko bafise Imana bizigira kandi ishobora kubamara ubukene no kubakiza ingorane zose igihe kigeze. Muri izo ngorane zose, Imana niyo ishigikira ukwizera kwabo, bakagumana imigenderanire myiza nayo. Abo nibo bahigwe kuko bafise amahoro ava ku Mana. Ntugahende umwana wawe ngo uzomuha vyose. Itunga rihambaye nyakuri wari ukwiye kumuha n'ukwizera kwawe. Mu buzima hari ingwara, imibabaro, ingorane, amarushwa, eka hari amageragezwa y'uburyo bwose. Ariko ivyo vyose nivyo vyubaka ukwizera kubaza Imana, kandi bafise inyota yo gushishikara kumenya Imana. Reka turangize kino kiganiro dusenga Imana. Data wa twese wo mwijuru uhoraho, turagukengurukiye kandi turagukunda, turagutazira kandi tugushimiye uyu munsi kubw'ubuntu bwawe, urukundo, imbabazi, ukwihangana, ubugwaneza n'iyo vyiza vyose udufitiye. Ibihe vyinshi turananirwa, ariko waravuze mu cete candikiwe Abaroma 5:20 ngo aho icaha cagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwarushijeho kugwira. Turagukengurukiye kuri iryo sezerano. Dusavye mpwemu yera w'Imana nzima gushira muri twebwe inzira n'inyota vyo kukumenya, kugira ngo tugume tukwizera ibihe vyose. Ni wewe twizeye, tukaba dusavye ivyo vyose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Abavyeyi twama tugomba gukingira abana bacu ingorane n'amageragezwa ngo ntibababare. Yamara Dr. Charles Stanley arerekana neza ko dutegerezwa kwemera, tukemerera Imana yonyene gukuza ukwizera kwabo mu buryo bwose igombye gukoresha. Ikintu ciza dushobora kubakorera mu bihe vy'ingorane
ni ukubasengera no kubigisha guhanga amaso Imana kugira ngo ibakize. Mu gitabo co gusubira mu vyagezwe mu gihimba ca 6 usomye uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'9 haratwereka ingingo ngenderwako zikomeye twokwigisha abana bacu. Havuga ngo ayo mabwirizwa mbageze uyu munsi azahore mu mitima yanyu, muze mugire umwete wo kuyigisha abana banyu, muze muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu n'iyo muriko muragenda mu nzira n'iyo muryamye n'iyo muvyutse. Muze muyahambire ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashire mu ruhanga nk'amambe, abe hagati y'amaso yanyu. Muze muyandike ku bishimaryango vy'amazu no ku bikingi vy'amarembo. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Njuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mw'ishiramwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Cathedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.